Chambere wakani umuvyo wandi mateleviziyo yose ariko kuri je wico kintu ndagihinyuje kuko nabivuze ko bamperaniye umushahara ukwezi kwa gatandatu mu nyuma ndawishutsa yambwiye ati we ntugira ikibazo ivyo umva vyose ndagufitiye le 27 nzoca ndakuzanira convocation yo kuri BCL convocation n'ubu narabuze haiza amezi abiri bisigura ko nisaho umushahara utaraburonka ntawe ndaronka hariho Yes, bantu b'Imana reka ndabara n'umunsi nahinduye ibintu si bya bindi ngo take 5 bikoya ibindi bintu sinzi n'ubwego biriko ntavyo nzi ariko sishaka guhindura take 5 kuri umaze kugira subscribe take 5 kuri uguri no link kwadukurikirana kumbure shobora kuba ndi kumwe n'umuntu avuga ati umuntu utume ngo nenda mu zandi hantu ibintu vyahindutse bantu b'Imana ibintu vyahindutse ndavuga neza uyu uri kurabona ngaha arafise umuntu azafise umuntu neza cyane widondera abakunzi ba motivation plus media bakubonye batari bakuzi kuri kamera ya motivation plus ni ryambere daravuje abakunzi ba motivation plus media metineza muzeba ku mazina yanje ni Mugisha Ange Bella ariko ku mazina nahawe n'akazi kaje ni Bella Gomez ndavuga ati n'umunsi abantu benshi baraza gutangara kumbure bacoka turashira muri mood yo gutangara ati ibintu nibiki no gutangara yes ni Bella Gomez twabonye mwabonye mwanakunze ku ma TV online agiye atandukanye kumbure ubu mugiye kumubona cyane kuri motivation plus Bella akabazo kameshe ura kukuca ntenda kubaza aho nyene mu kukwakira nakoze kwakira mu kwiyakira wowe nyene nakahe kabango warabikira abakunzi ba motivation sino kuvuga ngo abakunzi ba motivation bonyene ni n'abakunzi basanzwe bakurikirana izo social si mu gihugu cyacu cyose si cyo kwisi yose hariho abantu benshi bari bazi yuko Bella Gomez akiri muri Waka Light TV hariho benshi bari bazi ngo Bella ari muri Buja Nation TV urumva hariho n'abandi bavuga ati Bella yoba yarahevye uwo mwuga hindutse kumuna ndetse kubona ibikorwa vyiwe ariko ndahari akabanga hariho ububanga bwinshi byiza yuko umuntu ashobora kuba atigirira ibanga ifo kugira ibanga hama ca kintu niyo hagera kugiserura ugishira habona ariko namba atayibanga reka ndabivuge ndakunda kubivugira ati ndabivugira ngaha nyene reka tubivugira aha nyene namba atari banga mu kuva muri Waka Light mvuze mu rurimi mbabarira amata kandi bikaba vyiza yuko ari wowe uvyivugiye vyiza cyane uvyivugiye oya nawe naho bivuga twese turi kumwe ngaha nta kimwe ikibi nukurengana hari ukaja kwivuga hariya tutari kumwe ntaco urashaka kutubwira cyo cyaratumye tuva muri Waka Light ikintu cyoba cyatumye mva muri Waka Light TV chambere wakani umuvyo wandi mateleviziyo yose ariko kuri je wico kintu ndagihinyuje kuko umuvyo wandi mateleviziyo yose gushaka kuvuga RTNB radio y'igihugu televiziyo y'igihugu kuko benshi amayite twage twarongira hajya nubwo benshi twaje twigira mu bintu by'ama TV online sivyo hama ikindi naco novuga Bella Gomez kuva muri Waka Light TV hariho byinshi tutashoboye kumvikana bivanye nuko umuntu wenyene ari we yihicemezo akavuga ati jewe nje muri aka kazi kugira nkora iki biravugwa yuko ushobora kuba waramaze ukwezi kose uri muri ese naramaze ukwezi kose nkiri muri ese bigenze chambere nayo nje mva kwindi televiziyo yitwa Buja Nation TV nibaza ko yari yamaze kumenyekana nonke ashimira Sakbi akaba yoba yashoye kuba hafi y'ibikorwa byanje akaza arabipostinga
nkikora muri Bujanisha TV ya television imaze kugera ahantu ngabo sinovuga ngo ni cyane gusa yaje ku muvuduko hama mu nyuma nja muri waka kuja muri waka ni nayo masezerano yabo niko bakora ibikorwa byabo ntibashobora gushikiza imbere ya kamera udaciye muri yesi imbere yuko twinjira neza na neza mu bya motivation plus media ndafite amakuru yuko ngo ushobora kuba waravuye muri waka light udahabwe ifaranga twosora ayo makuru niyo canke n'ibihuha icyo navuga kuva muri waka light je nagomvye kuvayo neza ariko icyumviro canje maze kugishikiriza bacakiriye nabi donc bivaye nuko amasezerano twe twahanye na waka light TV batashoboye kuyubahiriza ni nayo mpamvu noba natonda gake bivanye nuko ivyo ndiko ndakora batabibona ivyo twavuganye atari byo bariko bashira mu ngiro bica bituma ushobora kutagira umwanya munini wo gukora hajya umukozi arakora akagira hageza avuga ati nuko ndiko ndakora kandi canje ntako ndakibona bimeze gute nabivuze ko bamperaniye umushahara ukwezi kwa gatandatu mu nyuma ndawishutsa yambwiye ati we ntugira ikibazo ivyo umva vyose ndagufitiye le 27 nzoca kuzana convocation yo kuri BCL urumva witabe hama amahera tugirene tuheze tubivugane ndavuga ati jewe naco niyagiriza nta kibi namukoreye ngira ngo yoba yaretse kuyama mu ntoki kugeje sinzoje kumuhinduka nje gukora ibindi biganiro hariya ngo ntiyampaye ntiyampemvye yagomvye kubishira imbere y'abantu sivyo ndavuga ati je nta kibazo naye ndiyo convocation n'ubu narabuza hiza amezi 2 bisigura ko nisaho umushahara utaraburonka ntawe ndaronka hariho n'amahera yigeze kugumbikira narungikwe n'umuntu nawe nahawe yambwiye ko agiye kuyakoresha clip ya mpore gusa mva agiye kongereza ko ntiyashobora gukora clip agiye kongereza nararindiye narabutse bisigura yuko Bella Gomez yatanze ifashanyo kwa Akes ugira kuri video oya nta fashanyo nimwe ariko iyo umuntu amahera ashikiwe akakubwira ati nisanze nayakoresheje mwongereza muri iki niki cyari kibuze nta kibazo jewe nzoyaguha hazoja ko nakantu k'inyungu nta n'impamvu nimwe yo gutuma ndeka kuvuga ati reka ngire naho nayo gusanga ajyane n'amahera yamaze gukoreshwa byo bigenda gute Bella Gomez akajambo kamwe kuri Akes anye akajambo kamwe kuri Akes twatangalight aguhera ni amafaranga oya sico duca dushingirako arazi abantu kenshi ikintu kitwishe turashobora gufata kantu kamwe kagakosa kaje kakica ibyiza byose umuntu yoba yarakoze sico kingize sico kiza sico shira imbere mu bisanzwe uti Akes hari ibyiza yagukoreye yego Akes twatango gukorana nawe kuva muri 2018 yego niho ninjira muri wakalebo hari ibintu byinshi nakora mbwa ntibaye bwatangwa kunsohora akariho basohoye banshira kuri Wakalight TV mugabo nibuka ko muri wakalebo nigeze mva mugana nabaye bugaruke ariho nshikiya muri Wakalight TV bisigura iki rero wakari haho yangejeje reka nabwiye Akes thank you warakoze numva iherezo ritabaye saba umuntu wese tuzokorana tuzogira iherezo ryiza akani iherezo ribi nka kujya kwa Akes wongera umwibutse yuko hari amahera guheranya atarabo urakata igitambara canje cakorose wongera umwibutse yuko hari amahera guheranya atarabo ndanarindiriye na ya convocation ndayirindiriye urayirindiriye ariko hajya Akes arafise akantu ko guherana mu bakozi bibakoresha aho kantu ntakurabona bambo jewe ndakunda kuvyumva uko ariko ribaye iryambere cameranira sinoca renda bishingira ko ngo ndabizi ntavyo waruzi ndavyumva mugabo je vyaranshije bisiheze nta ma interview menshi akukaruka hafi umwigeme na Sky yakoze avuga yuko ngo hari amahera muheranye Akes ko ni isaha yamuhaye kandi bisigura yuko gira ngo aheranira bigeme je sinzi one namba gira hariyo amabwiriza gutuma mutakwigenera amabwirizwa ya sinzi ngira ngo byoshika mwaje kuyijewe nzi ko byose twa twaravuganye nabishitse byo mwavuga byose barabishitse yego byagenze neza byose kiretse yuko atampemvye umushahara waje amaze kumva amaze kubona yuko ntakiri kumwe nawe cyabati umuntu reka ngenda mwiraniye basi ngira Bella Gomez uti ico Akes yasabye ko ndamukora n'agikoze
kari akazi kiwe nibaza ko mwabonye akazi nakora twariruka twaragira nte ariko nta kibazo biratandukanye hariho Bella Gomez ni umuntu ki muri Empire Ave. Bella Gomez muri Empire Avenue ntaco ndico sindi muri staff yabo nta naho mpuriye nabo kiretse ko twaba twarakoranye ibikorwa bishika kuri 2 Gacugele na Najiamin ya Bella Sami Serika nta bindi ariko mengo hariho contact nini cyane hagati ya Bella Gomez na Empire Ave. Ndakubwire jewe ugiye kuraba muri telefone yanje nta nimero ya sacrifice nta nimero ya Bella Nice Fise abandi bantu bari muri Empire bari ari manager can't be yondi akora amavideo mbere Kendi yarundi voilà nibaza karaho Tatila Meka ni Akeza Finance Tatila Meka ajya muri Empire nawe sinzi ko barimwe mugabo je ndamubona muri Akeza Finance yes dufate yuko Bella Gomez muri Empire Avenue ari umwe mu bakoranye ibikorwa na staff ya Empire twakoranye kujya ubona ajya kubwa bose baja muri ziya ndimbo kujya bakoranye ni kujya nyene nta byinshi inyuma bihari novuko ahama ico wagomvye kuvuga nacumvise jewe Empire ku ruhande rwayo no kuri ntayo nzi ibyayo sindi muri ariko harimo bamwe muri bo hariho novuga gute bari proche cyane kuri jewe sinovuga ngo baca bimbwira ngo ibindi birenze novuga yuko bya byarashitse baraba nka family kuri jewe na cyane yes dutya twinjira neza na neza kuvyerekeye motivation plus media kumbure benshi ni bari babirinde bati none Bella Gomez twari tuza ahandi hantu bimeze gute kuri motivation byagenze gute. Yes, murababwire yuko Bella Gomez nkuko mubona ngaha yishikiye mu bibanza dans la place. Mu bibanza dans la place nkuko mugani w'uraho. Yes, Bella Gomez irashaka presenta neza mbere bakora motivation cyambere na mbere nobaza kwanza gushima imyaka myinshi wari inyegeje wewe wari inyegeje oya sikuvuga kwinyegeje ndabivuga oya turamaze tukanyoteza kwanza abantu tukaza kubaha amazi bayakenera amaze kubona guhendagiza umuntu muha amazi ngo uramaze ko ni muganga akarakubwira wandikiwe ngo deritre ku munsi uramura ukavuga ati nahaja kakantu kamwe ka brandi sinzoronka uramanza kwanza umuntu kamunyoteza bisigura iki novuga umwanya turonse wari umwanya tukuba twaripfujije inyuma ya hafi y'imyaka 3 sivyo tuvuga ati umwanya Bella tuzoshikira ryari hariho ibintu byinshi byasaba yuko Bella Gomez aje imbere y'abakunzi ba motivation kugira yicare avuga ati ndakwiye gutanga ikintu kiboneka bisigura iki Bella Gomez numwe mu bikeme barondera ubuzima babicishije mu mpano yabo numwe mukobwa adakora ikinkoni kubera naka yakoze ahubwo nkora iki ati ndonkamye iki inyungu yiwanje iri hehe nzoshika kuki bisigura iki rero niyo mpamvu ntashoye kunyaruka nkucenza kuri motivation TV ngo ndaje cyane ikisivyo reka rero mpagara iruhande ya ndababwira yuko Bella Gomez ari umwe bachavuga mu banyabintu ba motivation plus media akaba ari projet yacu yaba yari maze igihe kinini ariko tukaba twavuze ati katwe turayisohora umwanya nkiri mu kindi kinyamakuru sinice ibyo natangiye gukora ngo kubera ngo hageze ahubwo hariho abandi sijeje nyene muri staff yacu ushoboye hariho abandi muri staff yacu bashoboye bashaka kuba baravuga ati katwe tube turakora umwanya utararonka kanya ariko ndavuga ati umwanya wanje wageze n'uyu no gukora ikintu kiziba kuboneka wo gutwika abantu b'Imana ukabukeneye rero gasho nzima
n'ahandi hantu atari kuri motivation plus media ukaba ushaka gukurikirana Bella Gomez n'ahandi hantu uzoraba ni ngaha aye kuri televiziyo yacu mukazoba muguma mumbona ushobora kuvuga ngo namaze kuvuga yuko atari bimwe twe tumenyereye ngo Bella Gomez mwamwumvise muri Waka Light TV, Bella Gomez mwamwumvise muri Bujane TV ateje zova canka zogirana novuga ko ari televiziyo yiwanje yuyu y'abandi bose bagize staff ya motivation en plus nini y'abanywanyi bacu voilà ahubwo nini yabo rero twebwe kuruta twebwe kuko twe dukora ivyo badutegetse ndabibutsa kandi mwe ba boss bacu curaba kiya kintu kiri hajya then subscribe cyane cyane abakunzi bawe kumbure voilà urazi gituma ncenda bijaniranya nibo ba boss bacu baca bimvira ngo na ba boss bacu gute na boss bacu kubera ko nimwe muduhemba mutagize subscribe muduhemba twohemba gute sivyo mutakirazi ikiganiro cacu gikurikiranwe ugire partage ukirabe gihere tuzoronka akantu gute ahubwo ukabushaka kungaburira ukabushaka kugaburira abajene benshi bari muri staff yacu nta kindi kintu kitugusavye partage subscribe share like no gukomantinga namba ari ikintu twavuze nabi gishiremwo vuga uti aha hantu mwadekonye yes Bella Gomez imbere ko dusozera kino kiganiro ndashaka kumbwira akajambo kihumura reka ndavuga uko akajambo kihumura chambere nuko tugiye kubaha bakwitege kwiki cyane cyane n'icyo bikunda cyako yes nuko tugiye kubaha ibiganiro sindi bwishime sindi bwirate sindi bwishire hejuru ngo ngiye gutandukana n'abandi ariko niyo byaba bikwiriye nshobora gukora nkabo bivanye n'amakuru tuba dufise tukavuga ati aya makuru natwe ntiyogera uvuze gutandukana nabo ni nk'ijya news nakashizeko muyikorere ko sivyo bisigura iki rero Bella Gomez agiye gukorana ingufu nyinshi ndetse agiye kubereka uwo ari we Bella Gomez agiye kubashikiza ico mwebwe mwifuza kandi ico wewe yifuza ico nifuza je ushaka gusanga mwe mutagikunze ariko nzoshikiza ikibakwiriye igikwiriye ko ndabaho rero ico dusabye ni kudushigikira kuguma iruhande yacu kabukunda Bella Gomez nturabe ngo je nzoja kumurondera inbox ngo tuyage no reka tuyage muri commentaire umbye ati Bella Gomez nakubonye uku Bella Gomez ushoboye uku Bella Gomez aha hantu ni no gerageza ugira ibi nibi je nzokora ico mwebwe mumbyi ndanabasezeranya yuko Bella Gomez agiye kubaha ikintu cyitwa igikorwa yes mu kurangiza kandi uza gusezera je na kireko uza gusezera mu kurangiza reka mvuga ati kaze mudawo yo uragize neza kunyakira nubwo ari wewe wari watanguye umengana nagutanye kandi umengo wari ufise agashavu cyane wabendufisa agashavu vuga ati je none kwiki nguma murajeye bw'Bella ruri he nacane ahubwo rengiye kunyika burundu oya ngiye kunyika ubwoba abakozi bawe hariya yes ndagusabe dusoze kiganiro ndashimiye cyane umuntu barashoboye gukurikirana iki kiganiro akagikurikirana guhera ku ntango gushika ku iherezo ariko ibiganiro byacu ego byafise iherezo ariko twebwe nta herezo byo kubaha ibintu bimeze neza turagira oyaha tweko turakora ahubwo twe turi mu ntango nimba mushaka kuraba ibiganiro ukaba wumva ufise irungu uri mu gihugu cyo cyose urahawe ikaze kuri televiziyo yacu ukurikirane ibintu bimeze neza cyane ico no basaba ni kugira subscribe share comment na partage turabikeneye yes mwari kumwe na Fizkiller kama kawa kama dawa imbere ya kamera hamwe na Bella Gomez behind camera no mu buhinga bw'ivyuma ni social boy ciao ciao